Wantagwana, wanje kubaramutsa. Wanyita NickDav aka Demansi Wantagwana, Mr. Music, Machine Music. Bawonsa. Ndagaterura nka bawonsa. The bad gang, ndakujomba. Reka ntundiri ntongahe udupaki tw'amasenda ducika gute abo bana bari kwiti bakoroka chap nibigera babasoba iyo bafise soda ndabona bayagaye profite kano gata iyindi week zanibuke ko nari hangover nubwo biryoha binajyana kubi hamwe n'inyama ahandi n'umukubi Dogiye kubaramutsa mwese abari kuri YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp naho handi hose za TikTok na za like mwese ndongiye kubaramutsa. Tukaba turi muri cya kiganiro cyacu cyo kuri Top Sound TV, Top Sound Online. Turi kumwe na NickDav. Top Sound. Kandi nabaramutse. Meze fresh n'abakunzi wa Top Sound, meze bo namwe meze bo. Naje nuko gwa rushasha nyene murabizi nchese njene. Gabi mpanyero tuntu dusho. NickDav ufise bishasha ibihe. Mfise ingoma nshasha, indirimbo iri gukora ibintu iri kubikigacika kuri Top Sound TV. Bayita weekend. Indirimbo weekend turirimbere gataya twumve. Bawonsa. Ndagaterura nka bawonsa. The bad gang ndakujomba. Reka ntundiri ntongahe udupaki tw'amasenda ducika gute abo bana bari kwiti bakoroka chap nibigera babasoba iyo bafise soda ndabona bayagaye profite kano gata iyindi week zanibuke ko nari hangover nubwo biryoha binajyana kubi hamwe n'inyama ahandi n'umukubi tunawashe. Yes. NickDav yandirimba ifise ubuhe butumwa numva uvugamwo ngo bimwe bijyana nk'umukubi ngo birajya ariko hamwe n'inyama ahandi n'umukubi handi ukamenga ugaterura nka bawonsa. Reka tubanza tuhere kuri aho uvuga ngo ugaterura nka bawonsa aho washatse kuvuga iki? Urabibona nyene uburi n'ubushyuhe ibintu byose ni ni show. So je nashatse kuvuga yuko kurikije abajene bubu turi abantu bashushe, turi abantu bakaze bakunda show mu majambo make. Yani neshatse kuvuga yuko kugatera nka bawonsa aragukora sharp ibintu byihuse nyene mu mwanya mutoyi. Yego kujyana hamwe irajyana ahandi n'umukubi. Ni message ku bajene, ni message kugwaruka gubu, ni message banashaka kuri abo bose babona yuko nko kwishora mu ngeso mbi ari byo bintu by'agaciro, ari byo bintu ari size yabo. Ni message rero hamwe naho bijyana naho biryoshye naho tuvyita ngo biraryoshe ahandi birabishe vraiment sure. So gusanga barabiriye wibaza ngo birajya cyusanga biranabishe. Birashika. Okay, hanyuma katuve kw'indirimbo reka ndakubaza kazo kamwe muri industry ya music. Yego umaze igihe kingana gute? Nubwo ko ari igihe kitarakwira n'umwaka. Nubwo ko ari umwaka umwe basi. Umaze indirimbo zingahe? Ni indirimbo zose hamwe niko ndaziharwana izine. Kuya mbere kuya kabiri zivuga amatitre basi niyo. Hari indirimbo bita ubushyuhe pamoja na Arsene Hu, K-Boy na DJ SK. Yari ibintu by'amateka navyibuka ibintu twakoze muri concert kubera iyo ndirimbo ukuntu abajama bayirayikinze ukuntu abantu bayikunze. Iyo ndirimbo isaba ko muyiraba muyikurikirana abantu tarayibona prima barahomvye irafise na video. Indirimbo bita ubushyuhe iyo ni ya mbere. Yego cyanje ko indirimbo bita bonane. Indirimbo nayo nyashoboye gukora ibintu kuri YouTube mu gihe cya bonane yaratwitse harasha nyene. Yego barayirevye ari benshi. Indirimbo nayo nyiryoshe ikora bonane. Nakwibutsa yuko ari kumwe n'umuntu ubona yitwa Sky Pro na NickDav na Arsene Hu ari kumwe na K-Boy. Aho sawa fresh. Yani ya kabiri. Okay, hiyo ni ya kabiri. Ya gatatu baitazana micro tu pamoja na Nivest official babala. Okay. Ego ubu ni indirimbo igira ya kane. Baita weekend ni indirimbo shasha, indirimbo ikira ibintu bimwe ikira ko ibintu nyene vy'amateka. Yego indirimbo kandi nakunda kubera ko abantu barayikunda ndavuga ati just kubera iki gihe ntoyikunda kandi ari yanje ari je nayikoze ndayikunda rero bikwiye kikunda. Yego Okay. Hanyuma
urumva zose nta ndirimbo urakora iwawe zose muba muri kumwe n'abandi bantu kare nkubaza akabazo kamwe ngaho nyene iyo iyagwawe uba waranditse ni iyihe? Nkazana mikro nije nanditse yego zindi twarafashanije n'abandi. Hanyuma umuziki ufise iyihe ntumbero ushaka kugira kuki? Hariho abaririmba kugira babe bararyoherwa nandi bayikora nka business. Uwo mwino misi uriko urakora business canke wowe uriko urakora kugira banze uryoherwe byaba bimeze gute? Ikintu cyose uriko uragikora kugira uryoherwe gusa nibaza ko uriko uratakaza umwanya. Rero mu majambo make ndashaka gukora umuziki uryoherwa apara yo kuryoherwa na ninjize nkora akazi. Mu Burundi abarinzi bose bariko bikora neza, yasohoye ingoma ikaryoha igakundwa anakundosha bandamubaha sana. Aba yanyemeje nanje nka liking avuga ati uno mujama arabizi. Giye kuvuga ngo uyu ngo ni wanyespira je ubwanje je kuri giye kugiti kiwanje nije ni espira kubwanje. Ninjewe karorero nije ndakarorero kanje. Abandi bose bakoze ibikorwa byiza ndavuga ati yani bakoze ibikorwa byiza kandi bubaho. Ego. Okay. Hanyuma nagomba kubaza akabazo kamwe kabaza ati wewe hambavu yo kuba uririmba ushobora kuba waratangiye gukunda umuziki canke ukaba atandukunda? Ego. Mba waratangiye gukunda ryari? Kuva nkiri umuntu mutoyi cyane.